ariko ijambo ryatubwiye ngo muri umunyu w'isi iyo umuntu ushize uburyohe uba kwiryoshwa n'iki mu yandi majambo naco bukimaza turi guterebwa hanze ugakandagirwa n'abantu bano bantu bari bakira umunyu w'isi kumenga bari bamaze gushira uburyohe baswe bihereza ibiyovyabwenge canke ibiyoga kumbure tuvyita uko bigenda gute ngo ijuru rivugane nabo Imana bakoresha igitangaza na cyane cyane ko nivyo baguhanuriye wagiye gusanga ari ukuri kandi umunyu wabo waramaze gushira uburyohe. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Yes, twinjiranye nino ndirimbo ivuga ngo birakomeye ku muntu adasenga mu bamwumva nyene ko abari ibintu bikomeye ko muri bino bihe turimwo ibihe bigoye cyane ibihe by'ikidambidambi umuntu azoshobora guhagarara n'umuntu yama imbere y'Imana umuntu adasenga mu bamwumva karakomeye nuko rero nguko twari tupfuye hano regide zitubwiritiki ndamanze mu ruhuke gato Ubuledi kabitwemereye kugarogera ngo dushobore kubana ikiganiro cacu ni prote turakingiwe nk'ibisanzwe ensonda kibategurira nka kibashikiriza ni Tarisisi Hope Ministry TV. Mu kiganiro cuno munsi rero ndi kumwe na Wizobi ari amunande kwa masanamu nyuma ya kamera. Ego kandi mwumve neza ko bikomeye umuntu adasenga none ari mu biki umuntu adasenga ko bikomeye nyine bice bigenda gute. Mu kiganiro cuno munsi rero nkuko namaze kubabwira nza kwande kumwe n'umukozi w'Imana ndi kumwe n'umutumire kino ne kiganiro cy'ijambo ry'Imana aho dushikirizwa inkuru nziza za Yesu Kristo tukaronka ubutumwa bwiza budufasha kuramiriza muri no rugendo bacitse intege bagasubiramwe intege abadendebuke bagasura kumva imbaraga zo kubandanya urugendo ariko kandi n'abatarafata intumbero canke umwanzuro wo kwakira Kristo bakamwakira muri kino kiganiro reka nakira umukozi w'Imana tuza kwa duteramanye n'umukozi w'Imana wanashima amavuta kiri mashasha twarabishingiye intahe turabishingira intahe twaravyiboneye n'amaso yacu ahezagirwa mwibanga ry'ubupastori yo gukorera Imana avuga ati je ndemeye gusiga vyose ndagukurikire kandi intama nyinshi ndazizane kuri Kristo Yesu kiganza c'Imana kiri kuri we kandi n'umwanzuro mwiza yafashe kunchiro ya mbere tugirirwa ubuntu n'Imana kumwakira mu nyubako za Tarisisi Hope Ministry TV umukozi w'Imana turakura mu kijambo y'Imana kandi tukwakira mu bwami bwa Tarisisi Hope Ministry TV. Yes, shalom shalom. Shalom. Turabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Baranyita Pasteur inkuru nziza Doris. Yego. Ndongo ishengero hembuka mu buterere. Yego. Tanezerewe gushika muri no studio. Wow. Yego. Asante sana Pasteur inkuru nziza Doris wumve kari wanyu wumve ko ari muhira wisanzure hano ni wacu ni wanyu natwe turakwakiriye muri kino kibanza mu izina rya Yesu Kristo. Ego cyane murakoze ndanezerewe kugera hano. Imana baho mugisha kuba mwanyakiriye. Amen amen. Ku nshuro ya mbere winjiye hano wahabonye gute? Nahinjiye kubera nari mvuye kuzuba ninjiye hano numva harafutse ico kintu ca mbere. Ndizera neza ko hano naho hari ubwiza bw'Imana cyane gose kuko nkiyagera numvise nduhutse. Wow. Yego. Umwe ni yavuze ngo hano ni mu cyumba c'amasengesho cyane. Ni iyerekwa ryatangajwe n'uwitwa Tarisisi Imana irakiza asanzwe ari mu gihugu ca Amerika ariko kandi Imana iramukoresha iramuvugiramo ko akwiye gushiraho aho kuvugira ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu kandi si ivyo gusa ni ministeri isanzwe ifasha imfuvyi n'abapfakazi abatishoboye abagwariye mu bitaro bigiye bitandukanye turabagendera ariko kandi tukwakiye mu kiganiro c'ijambo ry'Imana ariko kandi tutaraduga kwijamo neza na neza inkuru nziza Pasteur inkuru nziza Doris mu majambo make ninde yavukiye he uno munsi muri ko murakorerwa c'Imana mu buterere urugendo rwawe ko gufata ko gukorera Imana kugeza kuri no ntambuko udusangije intaye gato ngo bagwagenze gute? Yes. Mvuka aho navukiye mvuka mu ntara ya Muramvya bubayigize Gitega. Yego.
kare yahora ari komine Mbuye ubu turi muri komine Kiganda zone ni Gasura. Urugendo rwanje rwo gukorera Imana mu majambo make kwabaye urugendo rutoroshe. Nahuye n'intambara nyinshi zikomeye, zari intambara ziteye ubwoba kugira ngo ngere aho uyu munsi ngeze. Naciye mu bikomeye. Iyo umuntu azoba umuntu akomeye, Imana imucisha mu bikomeye. Rero nanje naciye ahantu hatoroshe, nca mu nzara, nca mu kwambara ubusa, nari ifise madame, twese tukambara ubusa, nta kazi, nta cyo kurya. Ariko ibyo byose ndabishima ko Imana yabincishijemo, yitabincisha mu uyu munsi simba ndi hano muri no studio. Rero ndashima Imana kuba yaranyujije aho hantu kugira ngo nzenze gukomeza abandi. Yego, asante sana. Muri ivyo bihe bitoroshe, madame yavyakiriye gute? Kuko abahinga bavuga ko abakenyezi rebo abantu ba mbere bakunda gucika intege hakiri kare, yavyakiriye gute? Mu majambo make abadamu nibo abantu ba mbere bacika intege, ariko je Imana ikimpamagara, kubera yampamagaye umuhamagaro munini na utanguye turi kumwe na madame. Nabanje kubwira Imana ati Imana kumpamagaye, urabizi abadame baragoye kubera umuhamagaro Imana iwuhereza umuntu umwe. Ndayibwira ati rero kunyinjije mu muhamagaro ndagomba udushirayo twese na madame. Mu muhamagaro iranyumvira iki dushirayo twese. Mpamvu nayisabye kudushirayo twese, narayeretse ati niyakenera igitenge ntafisa yo kukimugurira azoshavura. Ariko ni wadushira mu muhamagaro twese, ntazokenera igitenge uko nzoba ndabibona nawe nini kazobibona. Mu yandi majambo tuzobibona kumwe. Nico kintu ca mbere natanguye gusaba Imana mbere yuko inyinziza mu muhamagaro. Rero imaze kunyinziza mu muhamagaro idushirayo twese, na n'uyu munsi tuvyumva kumwe. Madame wawe nawe n'umukozi w'Imana? Ego cyane, n'umuvuga butumwa. Asanzwe ari umuvuga butumwa, nawe nakora igikorwa civuga butumwa. Ego, Imana ishimwe. Nuko mu Kirundi bati inkuba zibiri ntizisangira igicu. Bigenda gute kugira muhurize ku bintu bimwe bimwe vy'imijanye n'ivyishengero n'ivy'urugo, mwese muri abarongozi canke abakozi b'Imana? Nabikubwiye, ni rya jambo nabwira Imana ati udushire mu muhamagaro twese. Mu bisanzwe tugiye mu muhamagaro twese turi umuntu umwe, ntabwo turi babiri kabisa. Turi umuntu umwe, uko ndabibona nikabibona. Aho naniri aho ngombye kunanirwa aramfasha, nawe ahagombye kunanirirwa nkamufasha. Yego, asante sana. Nuko tuca tugira ko tutuga kwijambo umuhamagaro wanyu watanguye gute? Tugiye ku ncamake gusa kuko mu misiza tuzobakira mu kiganiro c'intahe. Kino ni kiganiro c'ijambo ry'Imana, ariko kugira ngo abari kwadukurikirana bamenye ngo wagiye kutugaburira ijambo ry'Imana ninde, mu ncama ku muhamagaro wanyu watanguye gute? Umuhamagaro wacu watanguye mu gihe gitoroshe. Cyari gihe twawutanguye tutagira amafaranga yo gutangura ikibanza, mbega gukoraniriza abantu hamwe kuriha ikibanza. Byari bihe bitoroshe, ariko ndashima Imana iyo ugiye yaragutumye, iyo ugiye ari gutumye ntibigorana. Kubera Imana ikurungitse mu muhamagaro cangi kurungitse ku ishuri guhana na minervari. Ndashima Imana rero ko twatanguye umuhamagaro bitoroshe, tuvunika kuri ikibanza tugitangura abantu bari bake, twara abantu nk'umunani, tura abantu 9. Ariko kubera ko nare nagiye ariyo yantumye, ikibazo uyu munsi abantu bariko baragira nuko bagenda itabatumye. Buri gihe ugiye mu muhamagaro itagutumye uravunika, urananirwa. Ariko kubera ko je nagiye yantumye, ivyo nari nkeneye byose narayimenyesha, kuko yari yambwiye ati muri uyu muhamagaro icyo uzokenera uze winjire mu rusengero na madame, mufukame munsabe icyo mugomba nzokibaha. Rero mu majambo make byabaye ibihe bitorosha, ariko kubera twari turi kumwe nayo byagenze neza. N'uyu munsi aho bigeze ndabishimira Imana. Imana ibishimige cyane. Dutera tuci imbere mu kiganiro cacu. Mu minsi mike twabonye amafoto amasana mugaragaza ihezagirwa ryawe mu ibango ryo gukorera Imana mu
rwego rw'abapasitori neza na neza hari tariki zingahe niba mukivyibuka? Ego cyane zari tariki 18 z'ukwezi kw'indwi niho ishengero twarisize ku mugaragaro. Byari ibintu biryoshye cyane, abenshi barabibonye, byari ibintu byiza. Ni naco kintu cyanezereye guhabwa rino banga ryo bupasiteri. Ubupasiteri buraryoshe ariko burimwe intambara. Kwitwa pasiteri ni ikintu kigoye, abenshi nuko bashaka kubisimbiramo hataragera, ni ikintu kigoye ariko mu yandi majambo na ngarutse ni ikintu ciza. Iyo wizewe n'Imana ni ikintu ciza cyane kuyobora intama z'Imana kabisa. Nuko rero eka tugezaho bijanye n'umwidondoro n'ibigiye bitandukanye benshi bavyumvise, katuprofite kuri buno buntu tutangure kujya korana amavuta mashasha. Kaze mu kiganiro cacu c'ijambo ry'Imana kugira ngo mushobore kutugaburira ijambo uhoraho yashize ku mutima wanyu kugira ngo mushobore kurisangiza abari baradukurikirana. Ikaze. Yes, murakoze cyane. Kuba ariko baradukurikirana, hari ijambo nari nateguye ko twosangira uhoraho yasize ku mutima wanje. Ni jambo uyu munsi abantu batariko barasoma, ni jambo ryiza uginjiyemo ukarisoma. Ni jambo rifise akanovera. Tugiye gusoma ijambo, teme yaryo nayihaye teme ivuga ngo umukristo. Umukristo uyu munsi abantu bariko barasenga ntibazi ikintu bita umukristo icarico. Bariko barasenga bagenda mwibarabara, jewe narakijijwe, jewe narihanye, ndi umukristo ndi iki, ariko ntibaramenya ikintu bita umukristo icarico. Ni nayo mpamvu muri kino kiganiro nabazaniye teme ivuga ngo umukristo. Turarisanga muri Matayo 5 igice ca 13. Matayo 5 igice ni ca 13, igice ca 5 umurongo wa 13. Ego. Niho turisanga igice ca 5 umurongo wa 13. Ego. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Havuga ngo abakristo nibo munyu w'isi. Abakristo nibo munyu w'isi n'umuco wayo. 13 baravuga ngo muri umunyu w'isi. Ariko umunyu iyo ushize uburyohe, uba ukiryoshwa n'iki? Jambo ry'Imana riravuze ngo muri umunyu w'isi. Ariko umunyu iyo ushize uburyohe uba ukiryoshwa n'iki? Natanguye ku ijambo rivuga ngo mbega bavuze umukristo baba bashatse kuvuga iki? Mu bantu bariko baradukurikirana ndakeneye hano hantu muhantahure cyane, mufata kanya mumvirize hano hantu ngira mvuge. Umukristo iyo bavuze umukristo aba ari umuntu yamogoreye ico kintu, aba ari umuntu yamogoreye Kristo, aba ari umuntu asa nawe, agenda nkawe, avuga nkawe, atwenza twenga nka Kristo nyene. Mu yandi majambo iyo bavuze umukristo, reka ndabaha akarorero. Iyo bavuze umuboyi mwaba bantu bakora hano mu gisagara, aba bakora mu nzu, umuboyi iyo bamuhaye akazi baba bazi neza ko ari umuntu azi guteka, baba bazi ko ari umuntu ashoboye gukora ico kintu. Iyo bavuze umuyaya n'umuntu azi guhendagiza umwana neza, n'umuntu azi kumufata neza, atari wa muntu umwana arize ngo amukubite. Rero iyo bavuze umukristo aba ari umuntu asa na Kristo, avuga nkawe, indaba ari nkiyawe, imvugo byose biba ari Kristo. Ni nayo mpamvu rero Bibiliya ivuze ngo muri umunyu w'isi. Ariko umunyu iyo ushize uburyohe uba ukiryoshwa n'iki? Ngo ntacuba ukimaze atari ugutabwa hanze ugakandagirwa n'abantu. Imana nihabwa icubahiro. Amen. Kubera iki harakabazo kamwe ngomba kuvuga canke kubaza, kubera iki Bibiliya ivuga ku munyu itavuga ku isukari? Aka kantu abantu kandi byose birasoza, kandi byose birasoza. Kubera iki itavuga ku isukari ivuga ku munyu? Imana nishimwe cyane ko bariko baradukurikirana. Amen. Umunyu nturya uwo ugomba, urya uhwanye n'ibyo kurya watetse. Kokano gasubiremo. Umunyu nturya uwo we ugomba, urya uhwanye n'ibyo kurya watetse. Amen. Umunyu ni ikintu utotora ngo ubunyene ngurye, ni ikintu utorira umwanya wose ushakiye. Kandi umunyu iyo ukorokeye hasi ubunyegeri ntibuza ngo burigate. Oya,
impamvu Bibiliya yavuze ku munyu ni ikintu basi unagisize mu kanwa urumva ko ari ikintu gikaze ntukijya umwanya wose ngo ubunyene ndakeneye reka njye umunyu tubaze iminsi turi mu bihe twaraciye mu bihe byo kubura isukari hano mu gihugu cyacu bivanye ngira n'ikibazo cyari cyabaye nta muntu nigeze numva avuga ngo ko nabuze isukari reka nshiremo umunyu ngo mu cyayi reka nkore icyayi kirimo umunyu oya ariko impamvu bavuze ku munyu ni ikintu mu yandi majambo kidahangagwa isukari ni ikintu naho ushaka ikiro cyose wokirigata mu yandi majambo birivuze ngo ariko umunyu iyo ushize uburyohe uba ukiryoshwa n'iki ngo ntacuba ukimaze atari gutabwa hanze n'abantu bose umukristo ameze nk'umunyu umunyi ushize mu ndya ngomba ushaka uteke indya ziryoshe uteke inyama zimeze gute udasize mu munyi izo nyama ntuza kumva ko zifise akanovera rero umukristo iyo amaze gutakaza ubumuntu bwiwe bw'ubukristo akagenda uko bitabereye ntaca bakimaze kabisa nuko bomufata bagaterera hajya hanze agakandagirwa ko naho abantu bose Imana nishimwe cyane amen rero isukari ni ikintu n'umwana n'uruyoya isukari rurayirigata icari cyo ariko umunyu mu kibano nta muntu uzigera ubona ahanyene tubaye ngo urasanze umuntu ari karigata umunyu ntibishoboka ngira kumbure nk'umukenyezi yibungenzi yawo utwaririje kiretse yawo utwaririje ntihashobora kuburigata rero Bibiliya ivuze ngo mbega umunyu yishize uburyo bukiryoshwa n'iki no gutabwa hanze ugakandagirwa n'abantu bose umukristo ingeso ziwe zimaze gutituka umukristo amaze kugenda uko bitabereye umukristo amaze kwifata uko atari uko Kristo yamugize amaze kugira iyindi ndabo atari ya Kristo byiza nuko atabwa hanze agakandagirwa n'abantu bose Imana nihabwa icubahiro rino jambo navuze umukristo burya rirakomeye ejo bundi ahantu dusengera nagiye kwezesha abantu umuntu yezesha abantu yari yasibye je ndavuga reka mfata kanya ngende ndamusubirire mu kibanza nezesha abantu niho haje umumama yarantangaje cyane uno mumama azaje kujya kuntu mu gikarabiro urabona hari ukuntu abantu baza kwezwa akaza akakubwira bivanye n'ibyaha yakoze kugira ngo mufashe ndagenda ndicara uno mumama asanga mu kwezwa asanzeyo uno mumama nabo yashitse yicara acagereka akaguru ku kandi atora telefone nini ya Android abarigira kuri message abarigira ku ma audio ndamubaza ati madamu muje kwezwa yari umushitsi muje kwezwa canke bimeze gute arambwira ngo narinje kwezwa ngurumva ngo murongozi ngo cene ukuri ngo ivyaha nakoze ngo nibisanzwe nyene ngo nase ngo kwinjira ngo nukubera sanzu no mugenzo hano nyene ngo nase kwinjira ubundi nari kwiyinjirira mbona nyene aja aftina mbona aje yitwengera ndabobaza none waje kwezwa iki ngo yanyene ngo ni ibintu bisanzwe ngo ni ibintu nyene ngo ataco bivuze nkama nibaza basi ngo ni icaha gitoya arambwira ngo icaha rero nakoze ngo narasambanye ngo sambanye rero ngo umugabo wanje siho yarari uwo musi yagiye ku kazi yanyimye rasiyo ngo cyane hamagarira ubundi ngo ashoboye kuyinyihera yarasanzwe ayima ngo rero ngo sanga ngo nabikoze mbona ingene afyina mbona ingene batituye izina umukristo numva ndamaramaye numva ndifashe acafata ataraheza kwezwa acafata gereka akaguru ku kandi afata yishura audio azabona audio okay muri telefone hari karezwa cyasanga iki kintu umukristo abantu ntibaragitahura ico gisobanuye mu yandi majambo barabitituye ni agakiza uyu munsi namwe ndabivuga ugiye muri bisi ukavuga yuko uri umukizwa abantu bo gutera amabuye kubera abantu barabitituye abantu babifashe uko bashatse Imana nishimwe cyane amen haleluya amina rero uyu munsi abantu bariko baradukurikirana ndiko turaganira kino kintu bita umukristo icarico Bibiliya iravuze ngo umunyu iyo ushize uburyohe uba ukiryoshwa n'iki atari ugutabwa hanze ugakandagirwa n'abantu bose tubandanye ngaho hepfo kuri 14 hatubwiye ngo muri umuco w'isi gisagara cubatswe ku mpinga y'imisozi cubatswe ku mpinga y'umusozi ushobora guhishwa ntigishobora guhishwa tubanze tugarukirize ngaho Yesu nashimwe amen Bibiliya ivuze ngo turi umuco w'isi igisagara cubatswe ku mpinga y'umusozi ntigishobora guhishwa mu yandi majambo reka ndabivuge ndabinoganze
wewe ntubukwiye kuvuga ko wakijijwe ahubwo reka abantu bakubonye mwago gakiza bari bo bavuga ko wakijijwe mu yandi majambo wewe tuzobimenya ko wakijijwe igihe tuzoza tukabaza umugore wawe canke tukabaza umugabo wawe canke tukabaza ujya mu yaya ukoresha uriya muntu ni wazodushingira intahe ko wewe wakijijwe Bibiliya irabivuze ngo muri gisagara cubatswe impinga y'umusozi ntigishobora guhishwa wewe ntuzonyegeza ko kijijwe ntuzonyegeza yuko wihanye oya reka abantu babikubonemwo barangije kubibukubonamwo baheze babyamamaze mu mahanga yose si twebwe tukwiye kuvyivugira twebwe turi gisagara cubatswe ku mpinga y'umusozi ntidushobora guhishwa agakiza kacu ntigashobora guhishwa Imana nihabwe icubahiro mu ishengero ry'Imana uyu munsi hari imigwi ibiri y'abantu reka ndayivugeho gatoyi sindayitebako dufise imigwi ibiri y'abantu iyi migwi ibiri y'abantu niyiri mu ishengero ry'uno munsi umugwi wa mbere dufise mu ishengero ry'Imana n'umugwi w'abantu bita impunzi 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 mu majambo make impunzi iva mu gihugu kitarimo umutekano igahungira mu gihugu kirimo umutekano impunzi nta bwene gihugu ibifise aho hanihungiye impunzi igihugu ivamwo iyo kirose umutekano ije yisubirirayo kubera umutekano ba wabonetse mu gihugu yavuyemo mu yandi majambo dufise abantu bahunze ibintu ngaho mwisi bahunze amadeni y'inzu amadeni ya banki bahunze ibibazo bahunze bumva ngo muri Kristo ibintu birahari baca bazanywe no kwakira ibintu batazanywe no gukizwa bahunga ibintu hiyo mwisi baca bahungira mu ishengero iyi mpunzi umunsi umutekano wabonetse umunsi amadeni y'inzu yamuvuyeko umunsi amadeni ya banki yamuvuyeko izoca yisubirira hariya mwisi ni nayo mpamvu mu ishengero uzobona abantu hari abantu mwatanguranye mu rusengero uyu munsi mutakiri kumwe uriya muntu ntiyazanywe no gusenga yazanywe n'ibintu yahunze mwisi acahungira mu Mana kubera ko yumvise ngo Yesu aratanga imitahe Yesu arishura amadeni Yesu aratanga abagabo Yesu arakemura ibibazo uyu muntu ntabwo aje kubera ko akunze agakiza azanywe n'ivyo yumvise mu Mana uyu n'umugwi wa mbere kandi ikindi naco impunzi nta wundi muntu bazinanye atari pamu na HCR izinanye n'umuntu ayisuportinga n'umuntu ayifasha no mu rusengero iyo mpunzi imaze kugera mu rusengero je nkunda kubita impunzi aho mperereye mu ishengero rya Hembuka nkunda kuvuga ngo ni impunzi kubera iki ntazanywe no gusenga azanywe n'ibibazo bimuhanze ibi bibazo nibyakemuka azoca yisubirira hariya mwisi Imana nihabwe icubahiro amen uyundi mugwi w'abantu dufise mu rusengero n'umugwi w'abantu bita abarorerezi mu gifaransa bayita respectateur abarorerezi nibo bantu twuzuranye mu ishengero ry'Imana abarorerezi akazi k'umurorerezi no kuvuza induru no gutera induru no kuvuza no gutera intambara umurorerezi muze murabe iyo hariko habaza irya match aya matimu sinda yazi zijya za muri ya mukameramane arayazi ujyafana nto za Real Madrid za Barca za Barca hazonzi kuko se mporanja kuzirorera uzurabe umuntu uze umurorerezi arashobora kubira icyuya kuruta umukinyi ari karacina umurorerezi akazi kiwe no kuvuza induru akazi k'umurorerezi no kwama misi yose arika araremenhaririza mu rushengero mw'ishengero ry'Imana ryuzuyemwe abantu bita barorerezi barakwereka ko muri kumwe ariko mutari kumwe ibona Yesu asifiwe sana amen umurorerezi ikindi kintu kimugize n'amajambo menshi uyu munsi Kristo arabuza abantu bavuga amagambo make mw'ishengero twuzuranya abakristo bafise amajambo menshi abarenze amajambo atagira ifatiro amajambo atagira jambo ry'Imana riravuze neza ngo turi gisagara cyubatswe ku mpinga y'umusozi nigishobora guhishwa wewe nuzoshobora kugira abantu ngo urakijijwe reka abantu babikubonemo ko wewe wakijijwe rero mw'ishengero iyi migwi y'abantu babiri umugwi w'impunzi n'umugwi w'abarorerezi biri mw'ishengero ry'Imana dusomye igitabo cy'umusigozi igice c'icumi umurongo wa mbere haravuga ngo amavuta yakozwe n'abahinga babimogoreye iyo aguye
nk'isazi zipfuye acika umuduhu kabisa. ni umukristo amaze konona ingeso ziwe iyo umuririmbye amaze kuba aririmba agasambana iyo umukozi w'Imana amaze kuba ari umukozi w'Imana akica canke agakora ibintu bitabereye uyu ntacaba kimaze imbere y'Imana nuko yo fatwa agakorwa mu murimo w'Imana agatererwa hanze hariya ni nayo mpamvu ubona Imana uyu munsi itari kirishura abantu yo kwishura gute utari gukora ibyo yagutumye utari mwibanga ry'ibyo yagutumye nigishoboka Bwana Yesu asifiwe amen. Rero uyu numugwi wa kabiri twuzuranye mu ishengero ry'Imana fise umuntu nahora mpangiye uyu muntu nari ndamupangiye mu kinanira namubajije igihe yatanguye gusenga yambwiye ko yatanguye gusenga mu 1998 ariko ndavye ndamubaza umunsi umwe ati none kumaze imyaka 28 uri kurasenga nkaba mbona n'amahera y'ikibiriti akunanira mbega bimeze gute byagenze gute arambwira ngo je wabo twatanguriye gusenga nabo bageze muri Canada ubu bageze za Ottawa bageze za Amerika ndamubaza none we kubera ikiwe byase gushikaye ngo je Imana ngo ngira ngo irandenganye ngo sinzi kumbe casanga niwe muntu wa mbere twari dutunze muri quartier yarazi gutukana atanguye gutukana abantu bose baraza kurorera kandi ni nawe muntu wa mbere twari dufise mu rusengero yavugishwa yaravugishwa n'ibiti bigahungurura aguhanuriye ikintu carara kibaye ariko muri quartier mu gutukana kabo wa mbere nace gusanga ingabire n'agakiza n'ibintu bibiri bidasa ntibisa kabisa ejo bundi naciye kumutakura kujya gatatu nimba atari rya kabiri sindarizi neza nciye aho numva umuntu ampamagaye ampamagaye yampamagaye ari mu kabare arampamagara ati Doris ngwa hano ngiye kuraba sanga nabahungu baraho abanyamurenge twasengana aba banyamurenge barabahungu twasengana mu kinanira bari bafise ingabire y'Imana baravugishwa mu gitondo baguhanura ikintu ku mugoroba caca kiba ngiye nsanga ni batatu uko twasengana sanze ari batatu bari banzi barandamutsa mvuye mu ivuga butumwa narushe fise agasakoshi barangwa mu nda sanga bariko banywa ajya mu Amstel maremare zijya Amstel ndende sanga umwe yiteretse zine amaze kunywa imwe uyundi yiteretse zine amaze kunywa zibiri ndatangara barambona ingene ntangaye bariyumvira ati ngo kutangaye ni ndatangaye kubera ibyo sinabibazigamwo kubera nabaheruka kera imyaka 5 yari yiheze ariko ntangara ukuntu ndabasanze ku nzoga barambaza ati mbega tukugurira agafanta ndavuga nti nimukangurire kubera nari inyotewe mvuye mu ivuga butumwa ndakanwa mbona ingene baborewe mbona ingene bametse baborewe kabisa baranwa nanje nkomeza ninywera agafana ati bakongere naka kabiri ati ego ne bakame umwe muri bo rero uko twari twicaye kubera mu kabare bariko baratera induru bavuga gose bavuga cyane akabare kose karabande zorode kubera abo nza numva umwe muri bo akubise ku ntebe aravuga ati atumva Doris hari ikintu Imana imbwiye ubunyene twicaye ngaho ibaze inzoga zimugeze ngaha uwo ni wa muntu afise Amstel ndende ego yaborewe ndiko ndashaka kubereka ko ingabire n'agakiza bisa ni wabona umuntu ariko atamba yigera hejuru urabona ibisirimba uyu munsi ni byinshi uzotahure ko ingabire n'agakiza bidasa mbona akubise ku meza ati hari ikintu numva Imana imbwiye ndakikubwire canke ndakireke ndavuga ati Imana umuntu yaborewe ego ndamuheruka arumuhano none ubu yaborewe kweri ngo yamjira ndakikubwire ndumva Imana iri kiravugana nanje ndavuga nti ngaho cimbwira arakimbwira arambwira atumviriza ejo mu gitondo Imana irambwiye ko ejo mu gitondo saa 1:23 hari umuntu azogutelefona kuri telefone mwasenganye kera uyu muntu amaze igihe ariko ararondera nimero yawe ariko nimero yawe ndabona hari umuntu yayimuhaye uno munsi kumusaga ndamubaza ni Imana iri kirabikubwira canke ndibumubaza ati canke nizo nzoga ngira makenga ingabire n'agakiza mwabantu mwe muriko muradukurikirana ntibisa kabisa rero arambwira ngo ejo saa 1:23 hari umuntu azogutelefona
uno muntu mwarasenganye hari umutwaro wigeze kumusengera uramufasha gusenga rero yarishuwe ariko yarakubuze rero ejo azogutelefona saa 4:25 ndavuga ni mana cereka ndabe iyi mboregwa hanuriye ndabe ko bino bintu bizoshika ndataha ageze muhira mbwira madame nti agatelefone ukaraze ku muriro bikabura umuriro karare ku muriro kugira ngo jenze ndabe iyi mboregwa yari yampanuriye yaborewe ndabasezera ndataha ngeze muhira niko kubwira madame taga telefone nikapfe ku muriro aragashariza mu gitondo ndavyuka ndakugura hakiri kare umuntu yumvisa igitangaza ntiyoreka kugura telefone kaya jewe sinari mpahamiye amafaranga nari mpaharamiye kuraba ingabire n'agakiza ingene bimeze ndaguma ngaho saa moya mbonirageze ndaguma ku murongo telefone nguma ndayiraba saa moya n'iminota 20 kumwe yabivuga wa muntu yarantelefone antelefone arambwira atumva mukozi w'Imana Doris nakurondeye kera rero ibaze nta n'amasegonda 5 yavuye kumwe yamboregwa yabimanurira kumutakura ya telefone yari impamagaye Bwana Yesu asifiwe amen ndiko ndashaka kubereka ingabire n'agakiza nongera ndangiza ndiko ndarangiza arambwira cya gihe twasengana n'ukuri wa mutwara Imana yarawunyishuye rero nsubiye inyuma gato yamboregwa yarambwiye yuko uno muntu azondungikira ibihumbi 80 kuri rimikaje by'amarundi birihiye nari nakibagiye kugashira wa muntu arambwira wa mutwara twasenga n'ukuri warishuwe ibintu bimeze neza rero nimero yawe nayihawe n'umuntu kumusaga kumwe yamboregwa yabimbwiye kumwe nyene yamboregwa atejo nayihawe n'umuntu kumusaga arambarira ati rero nukuri wa mutwara vyagenze neza rero nashaka mbega iyi nimero yawe iruguruye rimikashi tegera uguru nagiye mbona muri rimikashi hagwamwo ibihumbi 80 birihiye kwa kundi yamboregwa yabimbwiye rero mutegerezwa kumenya ingabire n'agakiza ntibisa rero twari muri rino jambo bandanya gato turi marire hano havuga ngo turi tugeze ku murongo wa 15 havuga ngo ego ntawodomeka itara jambo ry'Imana rivuze ngo ntawodomeka itara ngo baryubike kw'igisima ariko barishira ku gitereko caryo ariko bararifata bakarishira ku gitereko caryo ngo riboneshereze abari mu mwiza bose ngo riboneshereze abantu bari mu mwiza ego 16 avuga ngo abe ari ku muco wanyu ubonesha imbere y'abantu abe ariko umuco wanyu ubonesha imbere y'abantu ngo babone ibikorwa vyanyu vyiza kugira ngo babone ibikorwa vyanyu vyiza bahimbaze so mu ijuru Imana ihabwa icubahiro amen rero ibikorwa vyawe ndagusabye guhera umunsi wumvise buno butumwa buciye kuri no TV ndagomba ibikorwa vyawe maze imisuri kurakora ndagomba bitangure bibi ibikorwa bizima nimba wari waranaguye ongera usubire uvyuke usubire muri kino gikorwa Yesu yagutumye muri kino gikorwa Imana yagusizemo ibikorwa vyanyu nawe uri mu rusengero bitangure biboneshereze abari mu mwiza bahimbaze so mu ijuru Imana nihabwe icubahiro ndagije ndaguhamagarira kubwa rino jambo rivuga ngo turi umunyu w'isi abakristo nibo munyu w'isi n'umuco wayo ndangije ndaguhamagara wewe wariko uradukurikirana umwirikirana mwari no jambo ndangije nguhamagara gatoyi tubanze dusengane umunota umwe gusa fata umwanya wewe wumvise rino jambo dusengane mbega uracabandanye by'agakiza mbega uri umukristo mbega uri umurorerezi canke uri umufana muri ibi byose mbega uri iki ko twarabonye umufana kwagirwa n'induru umufana no kuvuza induru gusa akazi kiwe no kuvuza urwamo ntakina umufana ntiyigera akina mbega uri umufana uri impunzi uri iki rero ndaguhamagarira dusengane dufatakanya dusenge wewe wadukurikiranye muri rino jambo ndagushimiye kuba wankurikiranye Imana iguha umugisha tugomba dusenge fata wewe uri kurankurikirana ufata urushi rwawe urushire ku mutima tugiye gusenga Mana uri mu ijuru uri Imana igororotse uri Imana ihambaye
ndagushimiye ko naro magambo meza tuganiriye n'ubwoko bwawe bariko barankurikirana bari mu Burundi ndetse n'abari mu yandi makungu aho bumva ikirundi naho batacumva nukuri ndagushimiye nyaguhora ku ngoma kubwo no muntu yankurikiranye rero turaciye bugufi turasenze uyu muntu amazimisi ariko aratwara ibintu byawe uko bitari ndagomba nyaguhora ku ngoma umushe umutima wo kwezwa no gutungana jambo ryawe rirambwira ibyakozwe no mu 3:19 ngo nuko nimwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe ibihe byo guhembuka bibone ingene biza nukuri ndakwinginze nyaguhora ku ngoma uyu muntu umuhe kwezwa umuhe kwihana akakanya keza nino saha rino jambo rigiraho rimuguye naho rimugejeje uzobukoze nyaguhora ku ngoma kandi umuhe umutima wo kwihanira kureka ntagasubira kugendera mu ngeso mbi agendera mu buntu bwawe uzobukoze nyaguhora ku ngoma urakoze ndagushimiye ko byumvise kandi kubikoze kandi ko namuhariye mu izina rya data wa twese n'ijumana n'ijumuka wera amen mana rero ibaho umugisha turashimiye abari badukurikiranye turanashimiye na bano baduhaye kino kiganiro mana ibaho umugisha abanyita Pasteur inkuru nziza Doris ishengero nihembuka ministry temple buterere mana ibahezagire cyane amen namwe imana ibahezagire tugire ko tunabashimira kuba umwaduteye iteka umukitaba ubutumire bwacu uno munsi ego murakoze n'ikindi gihe tuzogaruka tufitanye byinshi tuzoganira murakoze gudutiza namwe kano kanya aya n'amahirwe adasanzwe nanezerewe kunizo no mwanya imana ibaho umugisha asante sana tugire ubuntu bwo kwakira umukozi w'Imana ntushobora kugenda utatwishuye hari akabazo kamwe konyene ngomba kugenda utwishuye uratubwiye akarorero ka abantu baguhanuriye ariko kandi uravye usanga bari biteretse amusteri ndende ariko ijambo ryatubwiye ngo muri umunyu w'isi iyo umuntu ushize uburyohe uba kwiryoshwa niki mu yandi majambo nacu bukimaza turi guterebwa hanze ugakandagirwa n'abantu bano bantu bari bakira umunyu w'isi kumenga bari bamaze gushira uburyohe baswe bihereza ibiyobya bwenge canke ibiyoga kumbure tuvyituko bigenda gute ngo ijuru rivugane nabo imana bakoresha igitangaza na cyane cyane ko nivyo baguhanuriye wakiye gusanga ari ukuri kandi umunyu wabo waramaze gushira uburyohe ibyo birashoboka no kuvuga ingabire imana yaguhaye nishobora kuyikwaka irayiguha ukayigumana iyo rero iyo ngabire uyikoresheje iby'Imana itagomba urayigumana ariko igihinduka hahinduka uko nyene ugiye kuyikoresha ibyo uyikoresheje mu nyene nivyo bya partena gusumba ibyo wahoze uyikoresha mu kera rero nukuvuga bano bantu ntabwo bari bakira umunyu wese bari barashize uburyohe mu yandi majambo ariko tutabagiye yuko na satani arabona arabona na satani kubera dukwiye kumenya ko satani mwijuru yarahabaye azi strategy nyinshi zo kugira aha kwaro kugira ngo banzimitse mboneti naje naho nogenda kunywa inzoga naho nogenda mu byaha nanje imana yonkoresha yari strategy satani wari umutego anteze kubera yarambonye mvuye mu ivuga butuma reka ndamutege aba bahora bazinanye ndamugwishe nawe agenda zimwe yongere akora umurimo w'Imana ari karaboregwa asante sana hari abakozi b'Imana benshi tubona mu mashengero agiye atandukanye wanashima ingabire zo kuvugishwa zo kuririmba zo gukoresha ibitangaza n'izindi zigiye zitandukanye Imana itanga wanashima dusomye muri Bibiliya tuzibona ko izo ngabire bariko barakoresha ari izukuri ariko uravye amajambo ava mu kanwa kabo kumbure n'ibikorwa bagenda barakora ugasanga ntibishingira intayi izo ngabire ubwo bahanura iki ndabahanura jambo ry'Imana niryo ribivuga neza ngo mwirinde abigira bavugishwa n'Imana baza kuri mwebwe bambaye nk'intama ariko indana ramabingira y'inkazi Rechitetso yagira cisha mwiduha karuhuko nizere ko mwavyihanganiye nta kibazo nibaza ko na rechitetso hari ivyirikira kemura yego cyane twari tumaze iminsi umuyaga nkuba tuwufise sanga hari ivyirikira kemura na cyane ko bari banabimenyesheje wanashima ko bashobora kuba ihungabana ry'umuyaga nkuba mu bice bimwe kubera inagurwa ry'ibikorwa byabo nabo tubashimire yego nabone turabashimiye kuko nibadutije umuyaga nkuba n'ukuntu bagenda baduha umuriro iyo ugiye gucika bakatumenyesha nabone Imana ibaha umugisha asante sana dufite byinshi byo kuganira namwe dufite byinshi byo kuganira ubwoko bw'Imana tubashimire ko mutwemereye ko muzogaruka yego cyane turahari ku bwanyu no kubw'abariko baradukurikirana yego asante sana nuko nshuti namwe bakunzi b'ibiganiro cyo kuri Trasisopo Ministry TV tubashimire kuba mwabanye natwe muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana kiganiro cy'uno munsi mutumire wacu akaba yari Pasteur Nkurunziza Doris yatuganira
ibitari bike kandi yatwigishije ukuntu umukristo akwiye kuba umunyu w'isi n'umuco w'isi. Nuko twatubashimiye ko mwabanye natwe tukabana namwe, dushimire uwadufashije mu ntego y'amasanamu ni Wizobi, ariko kandi tubatumirire mu kindi kiganiro kizokurikira kuko ibiganiro byacu biracabandanya. Impera y'ikiganiro niyo ntango y'ikindi kiganiro. Tubike banure tubipfuriza kubana nyamugira ibihe byiza muherereye hose. Bye. Ciao ciao. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.